Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro kijanye no gucandaga mu Burundi. Gucandaga ni igikorwa c'igihugu gishirwa mu ngiro n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bubicishije mu mugambi w'igihugu wagutse Programme élargie de vaccination mu gifaransa. Mu mavuriro yose ya leta, haba amavuriro matoyi canke ibitaro binini, gucandaga birakogwa iminsi yose guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Ahahoze ari mu gisagara ca Bujumbura, mu karere k'ubuvuzi ko mu buraruko bita District de Santé Nord mu gifaransa, igikorwa co gucandaga kiritabirwa nk'uko twavyiboneye. Ku bitaro bitoyi vya leta Centre de Santé yo kumutakura, iminsi yose yo gucandaga abavyeyi bitwaje ibibondo n'abavyeyi bibungenze baba bagwiriye. Iradukunda Natasha wo ku musozi Bukirasazi twasanze kuri ivyo bitaro amenyesha ko yaje gucandagisha ikibondo ciwe kuko bituma kigira amagara meza. Kugira ati bagira amagara meza, akurana amagara meza tumurinda ingwara. Na Nkoreyimana Angeline wo ku buterere bwa kabiri aremeza yuko gucandagisha umwana bituma agira amagara meza. Tutaho kugira umwana wacu tuba twibarutse agira amagara meza, kamaro bizogirira umwana azogira amagara meza kandi bikamurinda n'ibigwara vy'ivyaduka. Nomuhanura avyaye umwana azaragenda kwa muganga icambere, aruruyo ukamuteza agacanco ka mbere ko ku kuboko, hama ukazirakurikirana incanco kugera ku mwaka n'inusu. Vestine Nahimana ntaribaruka mugabo aribungenza, akaba yaje kwicandagisha kuko abavyeyi bamukuriye bamubwiye ko kwicandagisha ufise imbanyi bituma umwana ari mu nda co kimwe n'umuvyeyi bagira amagara meza. Ikibondo kiri mu nda ngo ni vyiza, kivuka gifise amagara meza, ndetse no ku muvyeyi barevyo bikingira. Nibaza yuko bokubahiriza ko baravyumva barenga ko bavyumva ko ari akamaro. Naza ko boza barakurikira ivyo baganga batubwiye ko bakuru nibo bazi ingene amagara y'umuntu ameze, kandi tumenya twebwe naho twogwana tumenya ati vyapfuye kuki, ariko abaganga baba bazi ico vyavuyeko. Niyo mpamvu iyo bariko babihimiriza abantu dukwiye kuvyitaba. Abajejwe intwaro barafise uruhara ntangere mu gikorwa co guhimiriza abavyeyi bafise ibibondo co kimwe n'abavyeyi bibungenze kugira ngo baje kwicandagisha. Ivyo vyemezwa na Manirakiza Pascal arongoye umutumba wa Bukirasazi muri quartier ya Kinama. Twebwe ico dufasha bwa mbere barabitumenyesha wo mu bushikiranganji mu magara y'abantu, hanyuma bakaca dusaba ko tuja guhimiriza turi kumwe n'abaremesha kiyago. Ico gikorwa tuca tugikora, hama tuca tugerageza gukurikirana vy'ukuri ko abanyagihugu bacu bo muri quartier vy'ukuri bariko baravyitabirira, hanyuma tukaja no kumihana turaba ko bariko barabikora. Tuca dukoresha igikorwa co guhimiriza cane kuko abanyagihugu barekitse cyangwa ugahimiriza ibisanzwe umva baca baza nabi bigira intege. Ico gituma co dukora ico gikorwa co basanga no mu mihana iwabo kuraba ko vy'ukuri bariko biriko biragenda neza kugira ngo abantu bacu bimere neza. Tumera nk'abayaga nabo, tukabereka akamaro ko gucandagisha abana babo n'inkurikizi ziboneka mu gihe umwana atacandazwe. Turabibereka cyane kandi bivanye n'ingene ari bo banadutoye, baratwumvira cyane kuko baba bazi yuko ari bo badushize imbere. Ibyo batabona dushobora kubibarabira tukababonera kure kugira ngo tubafashe bitabe iryo himiriza. Mu isanzwe turashimishwa kuko bifata hafi nk'indwi yose bariko barakora ico gikorwa co gucandagisha abana. Ca wumva ikintu cafashe nk'indwi yose canke iminsi n'itanu, kiba ari igikorwa gikomeye, kiba ari igikorwa ciza kandi kiragenda neza. Vy'ukuri turashima ko ingene bigenda. Turabona yuko abantu bacu baronka icanco, kiretse umuntu yari hanze, ashobora kuba yagiye hanze canke yagiye kuramukanya mu miryango ruguru, niho usanga yaje haboneka uyo onye babiri batatu batari hafi, ariko abari ngaho kuri uyo mutumba muri iyo quartier bose bihora bigenda neza. Tuba dusanga ata n'umwe atitabiriye
igikorwa cyo gucandagisha abantu. Mu guhimiriza abavyeyi kugira ngo baje gucandagisha ibibondo vyabo canke nabo nyene bicandagishe mu gihe bibungenze, abakozi b'Imana barabifisemwo uruhara ntangere nk'uko vyemezwa n'umudiyakoni mw'ishengero rya Emmanuel Nshimirimana Eric. Twebwe nk'abavugabutumwa turahimiriza abantu ko bashaka gucandagisha abana kuko ni uburyo bwo gukinga indwara, kuko umuntu yacandaje ntibisigura ngo indwara ntiyomufata, mugabo bishobora kuba yomufata ku rwego rugabanutse canke ntinamufate. Rero twisunze ijambo ry'Imana twebwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo Ceti Pawani cya Filipi 3:16 havuga ngo mugabo rero ukuri dushitsemo kuba ariko tugenderamo. Hama handi Bibiliya ugiye kurabisha ivuga mu Migani 2:23 ngo umunyamakenge yabonye ikibi kije arikinga. Rero bisigura yuko ikibi iyo kiriko kirategurwa kuza, izi ndwara byose ni bibi bishobora kuza. Mu kwikinga turicandagisha kugira ngo umuntu ntibizomufate mu nyuma, ntabaramya ko bizomufata, ngavuga ngo avyikingire, arashaka kuja ku rutonde abaganga bamuhaye karukorerako. Noneho Bibiliya ivuga kandi ngo hano mu gusubira mu vyagezwe igice ca 29 nyene birivuga ngo ibikira amabanga n'ivy'Uhoraho Imana yacu, ariko ibimaze guhishurwa n'ibyacu n'uruvyaro rwacu ibihe byose. Rero ibyahishuwe nk'izi ncanco abantu bahinga barazize barabona birakwiye ko zikinga indwara. Ukuri tugezemo ubu rero ntatuzi gukoresha jambo ryavuze ngo ariko tugenderamo. Rero je turabwira abantu bacu kuzikoresha kugira ngo noneho bagira amagara meza, bakorera Imana neza. Twebwe nta bihano dutanga, turajeje gutanga message, batanga ubutumwa. Hama kuva kera ubutumwa bwamwe babwakira abandi babwakira. Hariho abajeje intwaro n'abajeje amagara y'abantu bafise ukuntu bagenza, nimba ari bihano bahaga bagize hariya tuticanagishije ntitumugirira ibi, ivyo birabaraba. Cyo tugaruka tubaza ko byatugoye, twari twababwiye n'Imana niko izohana abanyavyaha, zabwira ko mutumbiye ubutumwa bwiza ntimwizere. Je mu muri Nduwayo Aline arongoye ibitaro bitoyi vya leta vyo kumutakura amenyesha ko igikorwa cyo gucandaga kuri iryo vuriro arongoye kigenda neza kandi gikorwa iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Arongera akemeza yuko ico gikorwa kigenda neza kuko incanco bazifise kandi zikwiriye. Iwacu musanze ducandaga kuva kwa mbere gushika ku wa gatanu. Mugabo turafise imisi ducandaga inzoya, ni kuvuga abana bakivuka, ubu nabo tubakira ku wa mbere, ku wa kabiri no ku wa gatatu twakira umwana kwije ukwezi n'inusu, amezi 2 n'inusu, amezi 3 n'inusu. Ku wa kane tuca ducandaga abana b'amezi 9, hanyuma ku wa gatanu tuca twakira abana b'umwaka n'inusu. Nabonye abafasoni bari ngaha ata bana bafise ngo bafise imbanyi, bobone gute? Yego nabene baba baje gupimisha, hari urupimo bapimisha, gupimisha imbanyi, gusuzumisha kuraba ukungene umwana ameze mu nda, ariko inyuma yabo hariho nabo bakeneye urucanco rw'ibungenzi nabene bararuronka. Yego ku batabizi abakenyezi bibungenze mu bacandaga gute, ni ku mezi angahe bigenda gute? Ubisanzwe abakenyezi bibungenze barafise urutonde rwabo, ni ukuvuga umuvyeyi afise imbanyi ya mbere abikurikiranije neza, yaratanguye kwipimisha imbanyi hakiri kare, aronka icanco 3. Ni ukuvuga gishika turamuha urucanco rwa mbere, ubwo ni urucanco rukugira tetanus, hanyuma agaca tumuha isango ryo ku kwezi, nyuma y'ukwezi agaca agaruka tukamuha urucanco rwa kabiri, hanyuma nyuma y'amezi 6 ca tumuha urucanco rwa gatatu, hanyuma uko azogenda aratwara imbanyi araronka urwa 4 agaca aronka no kuwa 5, kugira zikwize neza nuko aronka incanco 5. Ivuriro ryugururiye kuri bose, kuvuga twakira bose, ntituraba ngo uje uva he. Abajeje intwaro turakorana, kuvuga akoranye n'intwaro mu bisanzwe ntaco uri kurakora, ko hari igihe nk'abavyeyi usanga batitabira incanco, ugasanga bazitabira ku kutamenya, ku kubura umwanya. Rero ivuriro ca rikorana n'abajeje intwaro, rigakorana n'abaremesha kiyago kugira ngo bahe ubutumire abo bavyeyi bashobore kugaruka. Kuko baca gucandaga ngaha kigenda neza kuko incanco turazifise, abaforoma turabafise, bisanzwe ku ruhande rw'iwacu nta kibazo gihari. Gucandaga ni gikorwa mu bitaro vyose vya leta mu gihugu cose iminsi yose. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro, naho ubutaha.